hari ibintu byinshi dukeneye pe naco gituma rero kwino ncuro tweje gusa sinita kuzokora ibintu maze kugera kure nita gukoresha ivyo mfise nkabikoresha mu bishoboka yes none umunsi uravye kuri profile yanje za gusanga ko J3 yego ni kuvuga ivyo ni ibintu nabikoranye nkiri umwana hanyuma nza gushaka kwidentifia nabo bantu nifuza gusa nabo bantu kandi ukuri kujana no kwizera no kuvuga umuntu agirira confiance abantu canke ishwi ntugeza kugira confiance umuntu biragoye gose jewe kugira ndakwizera uca muri test nyinshi ibyo nakubwiye niba byabayemo yego ubu buraberewe ndakubwiye expose naco gituma abantu benshi buriya bazi ko ntari maye nanje ndatangaye uratangaye yego mba numva binezereye mutangaye uzi impamvu Kazwa TV. Coucou guys, abakunzi ba Kazwa TV, ababoss bacu, mes chéris, comment vous allez? Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwavyutse neza cyane mwiriwe neza bitewe naho muherereye. So kuri micro kanipresente kandi ni Kelly Tatiana hama rero nkaba ngira mbanze kubabwira ibintu ngombwa nyamukuru. So muri Kazwa TV ni duse Kazwa TV gusa hariho na Kazwa Company dukoreramwe ama service ya videographie na photographie turakoreramwe ama service ya imprimerie harimo ama carte d'invitation ama carte de visite ama dépliant ama agenda ama carnet de chèque ama badge ibintu vyinshi ama t-shirt casquette ibintu vyinshi cyane turagira ama publicité turagira ama location y'ama camera n'ama drone ama production y'ama documentaire turatanga ama formation ku bashaka kwiga gufotora canke gukamera n'ibindi vyinshi cyane mumva yuko Kazwa ari company nini mumva yuko atari Kazwa TV gusa so kujya mugira subscribe mukakomanta mukagira share mukagira ibintu byose dushaka muze no muri Kazwa company kudushorera kuduteza imbere natwe dushore kubaha ama service meza kandi mutazosanga handi. Okay, nkuko mubibona kuri kamera uyu munsi dufise invité wacu akaba tarundi akaba ari Libert benshi bazi ku izina rya NSORO umukinyi w'amafilme azwi cyane ngaha mu Burundi turaguhaye ikaze Libert. Murakoze cyane nagira mvuge ngo Libert umva ngumanza na Libert muga nkaca nibuka ko abantu bakuzi ku izina rya Libert Libert izibake ariko nubundi nico kimwe ni kibazo c'ururimi gusa ruba ruhindutse yego umeze neza none meze neza cyane karibu cyane muri Kazwa TV urakoze cyane sijambere dukoranye sijambere uje muri Kazwa TV abakunzi bacu ababone bacu bagukumbuye kwanza ubaturamukirize ubaha bizu menshi ubagire ko bakunda okay bo ico uvuze nico subwa mbere nubugira ngira go kabiri kandi twabaye no kuvuga ngo buri uganirije abantu mubaye inshuti naco gituma rero nari mfise ideni ryo kugaruka kugira ngo ndabaramutse hari haize igihe kinini umwaka wose hari umwaka uheze donc voilà ndanabifuriza umwaka mushasha muhire yego watwese nanje kanje mu abone ba Kazwa TV kuranda mu abone umabone ari live yego okay Libert kubakunzi ba Kazwa TV ababone bacu bashasha canke abantu batoba baraba amafilme bakurikirana amafilme online mwoshobora kubibwira mukabidondora kugira ngo dushobore kubandanya na twese tuzinanye okay nitwa Libert nko ari wabivuze hama ndumukozi wa cinema ni kuvuga ngo iyo mvuze ngo ndumukinyi wa filme buriya mbambeshe ko ubuzima bunini ndabumara inyuma ya kamera no kuvuga ngo ndumucineaste ndumufilmmaker ongera nka umucoach muri cinema muri rusange niko kazi nikorera uri umucoach uramaze gukocha abantu benshi kugira abantu bashaka kuba bakinyi b'amafilme cyangwa abantu bashaka babivuga guta amaterme nayo nzivuga uruho rubakocha yes ndumucoach kubera ko ndafise centre ya formation yitwa Burundi Film Academy aho niho mvugira ko ndumucoach hanyuma y'ivyo nkaca mba ndi réalisateur, director,
buriya no gukina je biza kuri ngira ngo nico kintu ca nyuma nkora sino ibindi vyinshi usanga ndabikora rero inyuma ya kamera yego kuri ubwo buryo rero maze gutraininga benshi byo birahari kandi si nta gahunda yo kubihagarika mfise okay ngaha rero nagutegura ibibazo vyinshi vraiment bijanye n'akazi ukora mais avant tout kubera yuko mu ma interview menshi usanga bakubaza kuvyerekeye ivyo ukora n'ibiki vyose je uyu munsi shaka ababone bacu bashobore kukumenya de plus bamenye Libert ninde dushize ku ruhande akazi kama film ukora kugira ngo bashobore kukumenya iki kubera kenshi urabona iyo turiko turabaza ama interview jewe nka jewe ndiko ndaraba interview mu star canke umuntu ufana umva bamubaza ibibazo vya wavyinjiyemwo gute ubona gute bikwinjiriza gute muga nkaca numva ndashaka kumumenya so uyu munsi ndashaka ko babone bacu bakumenya davantage nico gituma ngira ndakubaza ama question akwerekeye wewe personnellement avant yuko nca dutangura ibindi none se nkubaze yego nushaka kumenya Libert atari uw'imbere mfise ubwoba bw'ivyo bibazo ariko nta ntugire ubwoba n'utubazo dusanzwe okay ini bidasanzwe muga ariko nta nakimwe nta bidasanzwe birimwo okay icambere nshaka kukubaza Libert akunda gufungura iki mu buzima busanzwe bwa misi yose ivyo kurya bimeze gute hari ubugari hari umuceri hari imyumbati Bo sinzi ko ndi buvuga ikintu kimwe kuko je singira ikintu mu byo kujya nkunda kuruta ibindi bo ariko umuceri uri favorite umuceri yeah that's it umuceri wonyene no ni vyinshi ahubwo nabuze ko ndi buvuga n'ibindi bintu uri favorite naco kintu coza nohita mvuga ati ndakunda iki kiribwa ariko urabizi nyine ko umuceri udashobora gufungura wenyine yego bon par contre je ndakunda udufiriti ngo umuntu abishaka kubimenya really yego amafiriti ni accessoire ni nka écouteur kuri telefone okay hama rero Libert akunda gusohokera hehe ahantu uvuga ati je uyu munsi nshaka gusohoka ahantu hambere hakuza mu mutwe ni hehe ahantu hari nature cyangwa hari environnement iri verte ni kuvuga ahantu hari ambiance nziza donc atari mu kabare nubwo ho barakara kabare ariko aho hantu hakaba hari environnement iri vert nature kandi atagwa mu ruhare kubera ko ukunda nature abantu kenshi bakunda gusohokera ahantu hari ibiti ibintu vy'amashurwe n'ibiki abantu hari pose bashaka kuyumvira donc wewe wama mu vyumviro yes ni wabitoye ni hafi aho kubera ko abantu benshi babikunda si ahantu uzopfa guhurira na public nininya cane ku buryo biroroha cane nuko buriya je gusohoka kuri jewe ntabwo mbona kunywa no kurya ndabibona mu mwanya wo kugira ngo ushobore kugira relax so relax yanje rero mba nifuza ahantu hatekanye donc quand je dis environnement vert burya sinzi kurabona uramaze guca ku mabarabara ivyo bita amaferuje ntibigera bavuga ngo fe verte bavuga ngo ni fe rouge yego actually hari amakala atatu nkunda kwibaza ko le vert et le rouge normalement uzurebe ahantu ata le vert ihari yego uzosanga hari ayo yandi ma combinaison yandi ma couleur uzurabe design ngene mu bari haba hasa mwijora amatara bahari tusa kenshi usanga le vert itaparesa sauf ahantu hari hafise nature kandi le vert kuri jewe ni couleur isigura ubuzima burya ikintu kiri mu ibara rya vert kiba gifise amahirwe kiba gifise espoir ni espérance quoi donc voilà impamvu rero nkunda ivyo bintu bega Libert afise gahunda yo kurongora urafise gahunda yo kurongora uzana umugore mu nzu mu rugo umuvyara abana canke wishakira kuba célibataire ubuzima bwawe bwose uzi ko bashaka kumenya ndabibonye ubunyene cyane rwose je ndi marié haheze imyaka 5 vya vrai 5 izokwira mu kwa gatanu nyene uri marié cyane 5 ans uri marié
ok donc histoire yawe na David ni y'ubu canke ni ya kera histoire ijanye n'iki na histoire ijanye n'urukundo kwa twege tubona iyo ntibaho ntayibaho ntayibaho kabisa histoire ntayihari ntayihari umbwiye ngo uramaze kurongora buryo tubazo twose nari nateguye zishiye tubafuti gute se kubera nari nateguye utubazo twinshi ndatuhinyanyure mu bundi buntu zera n'izihe karite ukunda mu mugore wawe cutera umugirira n'akadeclaration k'urukundo uzi impamvu atavyuzi ego jewe ubuzima buri privacy nkunda kubwa expose naco gituma abantu benshi buriya bazi ko ntari maye nanje ndatangaye uratangaye yego mba numva binezereye mutangaye uzi impamvu hari uje ufite ubuzima nkunda kugaragaza cyane ni ubuzima bw'akazi akazi mba numva akazi kamenyekanye ari byo byiza kuruta me ukuri kwanje nuko kandi ntiharanagera ko ndavye expose burya kuko kenshi yufashe Bruce Melody uramuzi ego Bruce Melody wamenye ko ari mariye cyane Bruce Melody tumenye ko ari mariye vraiment muri iki gihe muri uyu mwaka uheze yaramaze imyaka ingahe exposure nakatwereka ko afite n'abana bakuze twe natwe twari tuzi uzi ico byamufashije oya bimufasha gutera imbere kubera ko kenshi iyo abantu bazi ubuzima bwawe buri privé cyane biroroha ko bagusambura canke baguca intege ariko iyo bazi gusa fasi imwe bataka iyo fase yonyene bazi ariko iyindi biri saved biri protected rero nico gituma abantu bamwe baba artiste novuga ngo bagiye bagira influence nagiye ndabigira kico kintu kata kumedoringa private life na n'ubuzima buri professionnel voilà donc alors les qualités ok ama qualité umugore wawe uvuga ati je vraiment ama qualité niyo yatumye umugore wanje wana uvuga ati n'uyu nta n'uwundi shaka nta n'uwundi no twara nukuvuga ya makarite nyene ya mbere waraba mu mugore wawe uvuga ati uyu niwe nshaka ko azombera umugore nta nimwe uzi impamvu ivyo navyo naravye nta mwanya nari mfise wo kubiraba kuko dusa n'abakuranye so twaye tukiri abana cane turafite tuba tuzinanye twari tuzinanye umwe wese azundi cane kuvuga ngo mwarakuranye mu bintu vyose turazinanye kugeza umfete biragoye kuvuga karite kubera ko uvuga karite ku muntu mwahuye twarahuriye ahantu ndamubona me umuntu mwagrowinze tuba bagenzi igihe kinini c'imyaka irenga nk'itanu avant yuko declare ivyo ni kuvuga ngo sinzi karite no uvuga ngo nagendeyeko aya ntayo pe ntayo okay none twe twarashoboye kubona ama bad buzz menshi cyane kuri wewe na Fanny aha uyu munsi kabutubwiye yuko wubatse uri umugabo wubatse est-ce que ajya ama bad buzz nta kintu yigeze y'influence impact mbi kuri mariage yawe no kandi umva mutanabizi n'ubundi ariko indani oya indani peut-être ta femme akavuga ati non ibi bintu ndiko ndabona ku réseaux sociaux kandi wubatse nibiki tuje kuri Bruce Melody n'ubundi kuko we aranandense sivyo mbo simba muri ko ndakizana ico kintu ndiko ndashaka ndakwereke ko ibi vyanje sije je nyenda bitanguye n'abandi banini barabikoze ahubwo vyabaye protection vyabaye protection kuruta kandi kesha abantu bakunda gufatira ibintu muri rusange yego ariko hari abantu batangaje rero nagira ndakubwire ko aratangaje ari exceptionnel okay kaje gituma abantu batavyumva urukundo ruraryoshe baje no it's not about that urabona gender fise ukuntu Tatiana yego nizerera mukuri kubera ivyo muzi n'ivyo mubona n'amafoto apostingwa kujya sukuri yego ukuri nuguhishije ni kintu kiba gihishije naje gituma rero nibimba ndiko ndakubwira nti ukuri niko gutumye mbayeho neza kuruta all the things umuntu yashobora gushira hanze umwanya wari wose si rero niyo mpamvu nta kibazo na kimwe ahubwo ni inyungu nukuri urazi ko mu gifaransa no babivuga neza ngo birancitse ndumi no it's okay no ndakibagiye ukuntu bagifamira
nimba ari vivant caché vivant heureux ibintu nk'ivyo genre iyo umuntu atariko arexposa bonheur yiwe yexpose ubuzima bwiwe hanze usanga abayeho neza usanga abayeho mu kuri voilà Yeah, you see, umuntu ntaronka ukuntu now amushikira abantu bamugirire basamba nabi umuntu umusirikare wese cyangwa umuntu ari kararasa arasa kukabona hari kararasa cyane rwose iyo utahabona ntuharasa ucona hahusha kuko ucu hihendako ariko iyo rero ni choice yanje n'amahitamo yanje urazi kubika ibanga birenze n'abantu mukorana numva ntibari bazi ko ubatse canke ni twebwe nyene public yo hanze abafana batari babizi muga abantu bakwegereye abantu mukorana bari babizi hari abantu benshi babizi ariko kuba babizi ntabwo abo ari abafana kuko je abafana rega ntibakeneye kumenya ibyo abafana bakeneye kuraba filime zanje bakeneye kubona ibikorwa vyanje ntabwo bakeneye ubuzima bwanje ntibubaraba naco gituma ntabubahereza ntabubaha no ndabaha ibyo nzi ko bakeneye bo bakeneye ibikorwa so nukuvuga ngo abo bandi nabo tuba dukorana they can know barashobora kubimenya ariko nabo nyene 2%. Nukuvuga ngo ntushobora kugira access ku buryo ushobora kuvuga ngo ubuzima bw'inyuma ya kamera bwari bati ndabuzi sinigera nemerera umuntu numwe ewana je uranyigishije akantu mukuri uranyigishije akantu kandi ndazi ko n'abandi bantu bariko baragukurikirana hari ikintu bakwigiyeko so reka tubandanye Libert ibona hehe mu myaka 5 iri imbere professionnellement canke personnellement ibona hanyene mu gihugu umukobwa nta kurira indege nta kwirira indege nta kuguruka mu birere canke ati uzoba ufise nk'ama company 5 ahemba abantu 5,000 by'abarundi yego ni ikibazo ciza ko umuntu wese ari project yo ufise mind yizerera muri kazoza yego nanje nizerera muri kazoza kenshi sinzi aho nzoba ndi ariko ico ngwana cose nizera ko ntazoba ndi hano ndi yego sinzoba ndi kwino level ndiko ivyo byo ndavyizera Imana imfashije ariko Imana ariko imfashije okay akandi kabazo ni yihe defu wanka ku muntu tukura umuntu nyene apana ngo umugore no umuntu kavuga ati je uyu muntu afise iyi defu zishobora kugendana nawe ntashobora kumbera umugenzi canke ngo aje muri entourage yanje abantu ngendana nabo ubesha umuntu abesha biratwengeje kuko abantu twese turabesha ariko jewe kandi umbesha kandi urarutana jewe umbesha yego tubaduhejeje birasaba gusa ko umuhinga ukambesha sindabimenye muganda bivumbuye tubaduhejeje no kuvuga rara hari ububesi nk'ukambaza ugeze ndavuga ati jewe ngeze kuri mitwere ndashitse kandi nkiri muhira ubwo bubeshi gutuma umuntu cukupa hariho ububeshi reka nkwereke ububeshi mvuga buri muri connotation negative negative ni kuvuga ndashobora kubesha kubw'inyungu par exemple nk'udufate nk'karorero yego nk'ubuhoza nk'umuntu bashaka kwica ukamunyegeza hama abantu bagaca baza ati nta muntu ajenga ukabesha ububeshe kugira ngo ukizikintu yego ivyo onyi wanje nta kibazo ariko umbeshe nibigira nkana kandi ku kintu mbona ko kiza kugira impact iri negative sinihangana kwe ni kuvuga ngo Libert mu buzima busanzwe aranka ububeshi tro uranka umubeshi ntugendana ndakunda ukuri nubwo koba kutangyohera yego bakukubwira kuko naje nikomeze sinzi kukubwira ngo uraberewe for fun no mfuma nicecekera ko nkubesha kandi je nabonye kutaberewe ndaceceka akonza nkubwire nti hewe uzi namakuru uraberewe kandi mu vyukuri ndiko ndakubesha ndiko ndakujyaje iki nico gituma ngira n'inshuti nke yego uvuga Libert nk'ubu cenda kwaza ati none je urambona ukuntu ngaha namba ubona berewe cyane ukabona ko ntaberewe ucubigenza gute je ndakwaje ati none kutambwiye ko mberewe mubona ko mberewe bo unteze umutego unteze umutego ariko umwanya tumaranye ibyo nakubwiye niba byabayemo yego
ubu buraberewe Libert kubaho utabesha abantu babayeho batabesha vraiment bebasha no bivuga ngo twe ngo nanje ndumubesha fact nta muntu atabesha ariko hari izo ways zibiri izo ways zibiri zukubesha wagambiriye gukora ari ubeshi bubi for example dufitanye program saa 10 turaza kujana ahantu mu kintu runaka jewe niteguye bien hari izindi programme naretse yego wowe nawe kumbe wari uri kumbesha munyuma kaza kumbwira ngo ebana burya rero hajyane nakubesha cyangwa ugaca witwaza ibindi bintu hari ikintu uba wishi wanje ubwo nibwo bubeshi ntakunda ndiko ndavuga mu kazi ndakunda honetete kwera nukuvuga ngo rana iyo umuntu nk'ukuntu uvuze ati Jesse nkunda ububeshi ukunda ukuri kandi ukuri kujana no kwizera nukuvuga umuntu agirira confiance abantu canke ishwi ntugeza kugira confiance umuntu biragoye gose jewe kugira ndakwizera uca muri test nyinshi pe ni naco gituma kenshi rero biza kurangira ama test ncishamwe abantu bayatsinzwe bigatuma ntabizera kuko urumva jewe kugira ngo nkwizere vyo gusaba ikintu kinini kuko urumva jewe sinkunda kuba mu marigara first sinkunda no kuba ahantu hari abantu benshi burya kenshi mba mu buzima buri professionnel iyo ntari mu buzima buri professionnel mba mu buzima buri personnel ubuzima buri personnel nabwo bari kumwe jewe n'umuryango n'izindi nshuti za kera apani zizabo tumenyanye mu Mr. no za kera za nshuti tuzinanye cyane so nukuvuga ngo rero abo bantu bandi baza ari bashasha biransaba ko jeje kweri ndatestingana kwe cyane kandi ikintu cya mbere ndagutestingako ni ukuri nibanga nukuvuga ngo nkubwi ndashobora kugwana ikintu situ nko mu bantu dukorana je ndashobora kukubwira ikintu kugira ngo nkaguha dufate nkaguha nk'umupira kugira ndabe kuza kuwutera nkakubwira ikintu nkaca ndindira nkumva yuko ari undi muntu ndacumva yego maze kucumva mba maze kubona ko muri umwizigirwa ntibisigura ko tudakorana ariko icizere cyo nta kiba gihari okay so Libert tumuzi kwizina Libert ukaba warakinye film witwa NSORO abantu benshi barayikuziko difference iri hagati ya Libert na NSORO ni yahe Libert ni novuga ngo ni izina niswe n'abavyeyi ni naryo zina riri kuri karangamuntu ego hama NSORO naryo ni izina rya projet nakoze yitwa NSORO the Hero l'acteur principal yari azwi ku izina rya NSORO niyo matandukanira hari nukuvuga ngo novuga ngo NSORO ni mu kazi ka film surtout kandi kuri projet yitwa NSORO the Hero hama Libert naryo ni izina ryanje nyene muri rusangi niswe n'abavyeyi riri official yeah. Okay, Libert yize hehe? Dukeneye kumenya aho yize. Dukeneye kumenya ibintu vya art martial, ibintu byo gutera imigere. Wavyize hehe? Ubuto bwawe bwagenze gute? Kuko ubajyanye iyo turiko turabona umuntu akina agohana bati uyu umuntu ashobora kuba ari umunyamahane. Okay. Cyangwa yarakunda kugwana akiri muto. Ego. Mpere kuri ivyo nyene vya uhereyeko parce que kimwe cara influence ikindi musanzwe yego jewe ni natanguna novuga ngo nakuze nkunda nkiri n'umwana nakunda amafilme d'action filme d'action nakunda abacteurs benshi batandukanye none umunsi uravye kuri profile yanje za gusanga ko Jetri yego ni kuvuga ivyo ni ibintu nabikoranye nkiri umwana hanyuma nza gushaka kwidentifia nabo bantu nifuza gusa nabo bantu nza gusanga ikintu kiza gutuma dushaka gushushana uko noca mu nzira nabo baciyemo biza ama art martial imikino njarugamba yego rero nanje nza gukurira mu iyo mikino taekwondo ndayibandanya ngira mu ma style atandukanye kugeza nino saha ndacabibayemo yego voilà ama ikijanye n'ivyigwa
nize école primaire Ingozi, niga secondaire mu seminari y'Imureke, hanyuma université nayize kuri université de Ngozi, hanyuma ibijanye na cinematography navyo navyize in Uganda. Yego. Okay, reka dusimbire rero muri kote yawe y'akazi tuje kubijanye n'amafilme ukora abo mukorana nuko bigenda. Yego. Twarabonye ingorane zabaye hagati yawe na Fanny Davine. Kubwawe izo ngorane zabaye kubera iki? Canke hokogwa iki muri future kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire? Nta kibazo na kimwe cahabaye ico tugisimbuke. Nta kibazo na kimwe cahabaye. Pourtant twarabonye amajambo menshi ku ma réseaux sociaux. ama interview menshi ku ma YouTube. On est en 2024. Ça c'est là, ça date de longtemps vraiment. Okay. Ça c'est de 2023. Alors we have to turn the page. You have to turn the page. Ntabwo tugomba gukomeza turiko turavuga ivyo bintu. Tani ico vyinjiza. Ariko ndabasezeranya ko ku isi hazokwama ibibazo. Nta nama nimwe, nta muntu umuhinga numwe muzozana ngaha. Abasigura ingene ibibazo bitazongera kubaho. Reka bizamaho. Atanke ahubwo biziyongera mu vyitege, get ready. Narakunze hari umuntu, his name is Steve Harvey. Steve Harvey ni umucomedian w'umunyamerika. Avuze nti ntugasenge ubwira Imana ngikurinde ibibazo. Yego. Ahubwo senga usaba Imana inkomezi zo guhangana navyo. Kuko ivyo bibazo byo ntibizigera bihagarara. Muri Festicab ego. Muri Festicab waravuze amajambo akomeye kuri Ngabo Leonce. Kubwawe kuri isa. Ngabo Leonce aragushigikira mu vyo ukora. Ego. Afise rôle iyahe mu ma projet yawe? Numupare. Novuga ngo ikigo Festicab novuga ngo ni ikigo novuga ngo catumye nshobora nanje kugira iyindi projet yo kunganira muri secteur ya cinema. Yego. Ko Festicab ni Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi. Yego. Novuga ngo ni ihagaze cyane kwinjanye n'ama festival. Nico catumye rero nanje nshobora kugira un projet yo kugira ishure, un centre de formation. Yego. Yitwa Burundi Film Academy. Rero mu ntango no kugeza ino saha mu vyiyumviro, mu buryo bw'ivyiyumviro, mu buryo novuga ngo bwa support cyane y'ivyiyumviro, parce que ivyiyumviro nivyo birema, nivyo no je mpagacira ivyiyumviro kuruta n'amafaranga. Yego. Ko amafaranga ava mu vyiyumviro. Rero n'umupari wanje, ni n'umuyidole wiwanje, ndamwubaha ku my achievements. So and they have. So igihe washika twaganiriye gatoya urambwira yuko ndiko ndakubwira ati naje burye rero nkiri umwana nako ndakina amafilme kandi ndabona ko no bishobora. Ucurambwira ati ndakubwira ati ariko ibintu vyo kumenyekana nkaca mwira abantu bose bakamenya vyongora kujeha. Ucurambwira ngo ibi bintu bifise avantage zavyo. Ngo birafise na inconvénient. Ati rero akesha ama inconvénient ashobora kuza ku buryo una regret impamvu wabigiyemo. Woshobora kutubwira intambanyi wahuye nazo, ama inconvénient uhura nazo muri aka kazi? Ndumwe mu bantu b'abanyamahirwe batahuye n'intambamyi nyinshi zo kumenyekana. Ngira ngo jewe intambamyi nayo narahuye zari zo kugwana kugira ngo nshobore gupenetra muri carrière. Yego. Sino novuga ngo je uko ndabibayemo sindogreta. D'abord sindogreta kubera ko nabanje kumenya ivyo ndimo, ivyo ngiyemwo. Nabanje gufata umwanya wo kuraba neza ivyo ngiyemwo. Naco gituma uzosanga keshi jewe ntakora ama interview menshi. Kuko ikintu kenshi gikunda gusambura aba artiste. Yego. No kwi-expose. Iyo expose cyane uri kuriteza ibibazo. Ariko iyo ukipinze your life private, uri kuririnda n'ivyo bindi bintu. Rero no kuvuga ngo umuntu wese afise uko abyinjiramo nuko abibamwo. Ariko
je nta kibazo cyo kumenyekana uretse gusa inguvu no ngira ngo naba narakoresheje zo gukora cyane kugira ngo ushobore gukonvenka abantu ushobore gukonvenka le public uronke aba followers abantu bakurikirana ibikorwa byawe izo nizo ngwano nagwanye na ingwano zozo zo kwamamara cyangwa zo kumenyekana je ndazishoboye vraiment siho mba nyegeje cyane mba nibereye mu gakwe yego uratuba ubereye mu mwiturizo hariya okay wari watubwiye yuko uragira amaformation ukigisha abantu bakeneye kuja muri uyo mwuga est-ce que ni ishure nimba ryo ari ishure ryitwa gute gikora gute bisaba iki bigenda gute muri make si ishure nuko ikirundi gikenye ni centre de formation ni kigo nyene cyo kugira ngo twungurane ubumenyi cyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane ubumenyi do base kuko ikintu naje kubona hano mu Burundi ubumenyi abantu ntibabwitaho baritaho gusa gukora ibintu ariko guhiga ubumenyi bw'ivyo bakora usanga ari bake twe tuba dushaka dukine gusa film ariko uwo mwuga ni munini cyane kuko je nagiye mbona ba Sylvester Stallone bomwo film school kamenya ngo bino bintu bisaba ubumenyi rero ni kigo nashizeho kugira ngo ze turunguranye ubumenyi cyane cyane muri cinema yaba muri domaine ya écriture muri domaine ya directing réalisation post production ibintu nk'ivyo cyitwa Burundi Film Academy hanyuma turakunda guhamagara iyo bibaye ngombwa ko duhamagara ni promotion nk'ubu dufise promotion igira gatatu ikirakurikirana ivyigwa ni kuvuga ngo bamara amezi 3 ngo nyuma y'andi mezi 3 cha duhamagara indi promotion ngira ngo izobigira 4 ariko izo promotion uko zikurikirana zirafise n'indi migambi inyuma ya promotion ya 5 hari indi projet izoca yiyongerako igiterambere cyane cyane je ndabira ibintu mu iterambere rusange bega kugira ngo dushobore kuza muri ico kigo cawe bisaba iki kumuntu nta kimwe nta buryo bisaba ko ubishoboye ubyumvamo ubikunze hanyuma ukaba ufise ama critères dusaba ni ibintu bisanzwe cyane ko ufise umwanya kuba uzi gusoma no kwandika ni uri kirundi yego kuba nyene uri disponible kwa hama ibintu bijanye n'amafaranga bisa nk'atayo nuko gusa tukiri muri phase yo hasi tutararonka abadufasha kugira ngo ushobore kuronka ibibanza murazi kibanza bigoye ni nka contribution na ni nk'ikintu kimeze nka contribution kugira ngo dushobore kurépondre ku ma exigence surtout y'ibibanza turiha ibikoresho bimwe sino nshize mu gaciro sino vyita ngo ni minerval oya donc muri iyo centre de formation yawe uracakeneye ubufasha gose bwinshi cyane pe okay none nikihe kintu woshishikariza abantu abagukurikirana haba bashaka kumenya uwo mwuga haba bashaka guterera kugira ngo ushobore gutera imbere muri ivyo vy'ama centre de formation nikihe kintu woshikiriza abantu kugira ngo bashobore kubandanya bashigikira ibikorwa ukora ubufasha ni bwinshi iyo ari project gitangura ikenera ibintu byinshi ikenera ibikoresha ikenera ibintu byinshi pe surtout au niveau matériel naco gituma umuntu ari wese arashobora kugira icyo afasha ako je sinkunda gusabira ubufasha muri rusangi ndavuga ati on a le numéro de contact ico gihe umuntu ni uca umubwira mukavugana neza ukamusigurira umugambi ni impamvu ivyo bintu bikeneye bitewe nawe n'ivyo ashoboye gutanga kuko ushobora gusanga nk'ubu nsiguye ibintu au niveau technique ugasanga ninyoye uwundi muntu abibona au niveau ya vision yike rero uwari we wese ashobora kudukontakta tuba turi disponible tukayaga hanyuma ubufasha tukabwakira ubwo ari bwo bwose buba bukenewe na cyane cyane ko ubufasha bwa mbere je nikundira n'amasengesho kuko Imana niyo ifasha kuruta abantu bose n'uwo muntu agufasha burya yafashijwe n'Imana naco gituma rero uwari we wese ndafise NSORO as platform ya Facebook ndafise Instagram ni NSORO the hero everywhere ahantu hose nimero yanje irandagaye ego okay ukina ama filme y'ama action bega murafise no bivuga gute mu kirundi kugira vyumvikane neza ubuhinga bw'ivyuma
niko bavuga yes nivyo. Okay, ubuhinga bw'ivyuma burakwiye kugira ngo ivyo kwatura amafilme y'ama action jewe uko no bandavyibaza nibaza ko akeneye ama montage menshi gose. Sinzi. Ego. Est-ce que murafite ibikoresho bikwiye kugira ngo mushobore gurealiza amafilme y'ama action ari ku rwego rwo hejuru? Oya, inyishu ni oya vraiment. Nta bikoresho bikwiye dufise ku buryo twoshobora gukora ibintu nkuko tubishaka. Twe tugerageza gukoresha gusa ibyo dushoboye kuba duhambije, tukagerageza tukabifeza izaje. Ariko Imana idufashije tukaronka ibindi bikoresho biri advanced, ama lights, ama cranes, ibintu byinshi, hari ibintu byinshi dukeneye pe. Naco gituma rero kwino ncuro tweje gusa sinita kuzokora ibintu maze kugera kure, nita gukoresha ivyo mfise nkabikoresha mu bishoboka. Yes. Ego. Murakoresha ibintu vy'amakamera, murakoresha amadrone, murakoresha ibintu vyinshi, imiduga, amazu ibiki. Eka dufatire ku makamera n'amadrone deja. Nivyo wanyu biri muri production yanyu canke n'ibintu murinda kuja gukotesha? Oya, nivyo wacu. Nivyo wanyu. Hama kuri question y'ajya amazu mubona mukiniramo. Namazu muba mwagiye gukotesha canke muraraba nyene ababanyi abagenzi mukavuga ati ejo dufise tournage mwodutiza place turakotesha. Ukuvuga ngo budget mukoresha jewe fete ama movies yanje menshi ma location ndayakotesha. Nusha hari n'igihe umuntu ashobora gusaba support akayigufashamo. Kubera ko hani Burundi ntibaratahura neza ko uri yuko ahubwo twe dukotesha ari bo boduhaye amahera. Nk'amahoteli ntibaratahura yuko ari bo badukeneye kuruta uko twe tubakeneye. Parce que twe ducrea visibilité, twe twatira dushikira abantu mu buryo bworoshe cyane. Rero hano ntibarabimenya, ntibarabitahura, turashagerageza kubibamenyereza, des fois turariha. Mugabo Abarundi barakiye kumenya neza ko ahubwo turinze tugusaba location uri nk'umuntu yikorera ivyawe, warukwiye kuyiduha avec intérêt, kuko tuba turiko tugukorera publicité mu buryo bunyaruka cyane. Kandi non seulement gukora publicité, tuba two turanerekana ubwo bwiza bw'igihugu. Kuko iyo twimye location nziza ngo tuyikoreremo, uba wimye umuntu azoraba iyi filme kubona ubwiza by'iki gihugu. Ni ufise hotel fati nka Club du Lac. Ni hotel nziza. Ku buryo hari abantu batayizi. Hari abantu b'Ingozi batazi Hotel du Lac. Hari abantu b'Imuyinga batayizi. Kubera iki? Parce que c'est privé. Mugabo jewe ndahakoreye un film, c'est déjà populaire. Club du Lac, tu vois. Donc turacafise ico kibazo ariko petit à petit ngira ngo bizoza. Nukumenyereza nukugira ngo abantu sinzi ngira ni uko nawe Kirundi kubanyamuji ni hata ngira ni kubera yuko ino mu Burundi ntibarafata au sérieux ibintu ntibariko barabikurikiranira hafi ibintu vy'amafilme. Oui ntibabikurikirana. Kandi turafise ikibazo hano mu Burundi je bantunge, twebwe mwiterambere turi kwega cyane. Twebwe dukunda gushikira ibintu abandi bamaze kigihe kinininya. Muje ndiko ndarabingene YouTube no musi ariyo turiko duharaye n'imyaka imaze. You get. Rero no kuvuga ngo bari bakwiye kugurura amaso bakaza bararaba hanze, kuko iyo ufise ecran plan muhiri wawe nibaza ko ari amazu make y'abantu bifise atari mu ecran plan. Izo ecran plan zicamwo film. Abana bawe nizo bakunda, nizo baraba. Ibaze nk'igihe filme zitosohoka ijya flat screen yawe izocikora iki? Ntaco. Ariko ugasanga umuntu ayisiga muhira, wamusaba ngo ndashaka kuza gukorera hajya ngo ngo nta mafilme nkeneye mukorera nga, kandi wasize ecran plan muhira wifuza ko abana baraba amafilme. None igimaze iki mu gihe ibyo bintu batobituruna nabo? Donc niyo manière rero Abarundi tukadukwiye gufunguka amaso, tukaza turabanguka mu mutwe kubona iterambere. Donc on time ku mwanya pana kuza turashika mu iterambere abandi bashitse ko kera cyane gose. Mu kurangiza ino emission, kurangiza interview twako turakorana cyane ikiganiro, est-ce que ni kihe kintu woshikiriza abakunzi bawe cyo cyambere? Haba ikindi naco ni est-ce que ugiye kubandanya ukora amafilme y'ama action gusa canke uzoduha n'ibindi uzodutamwo umugani wa Alvin?
nzodutamwe n'amafilme Drama. y'urukundo amadrama ego ega ufite niba utari usanzwe unzi cyane Ego. nkora filime muri rusange Zose. ufite nsoro ni ari action yonyene navuga ngo ni nka style yanje ni innovation kubera ko jewe iyo nje mu kibuga ntago nzangira amakopi cyane ivyo abandi bariko barakora ndiyaranja nkazana nanje kandi kantu kaka innovation kaka identity sino nkora sinema muri rusange hariho filime nakoze umupakazi zande things zara amadrama so nibaza ko nubu ndacayibandanya hari n'izindi project nshasha ngomba gukora avec cette année ngomba gufocusinga cyane ku ma project yiwanje ko mbere nakunda kwandika nda directing amafilme y'abandi mwanya munini ugasanga ni muri ivyo ariko hariyo project zishika kuri zibiri filme série NSORO yo izobandanya ni filme série zishika kuri zibiri zigomba gusohokera rimwe nizera neza bino bintu ndabirimo kugeza ngizuku kugeza ewana ufuye kugeza vyihagaritse nukuraba rero natwe mukaduha role muze murahamagara amakasting tuze mu makasting muraba imano dufisi nokuri kubera yuko beno bivuga gute mu gucu bengo ndi okay ukuvuga ngo nkatswebwe ari gusa nk'umuntu afite akazi kenshi nta mwanya afite wo kuza mu maformation mu ugasanga afite iyo mpano donc il faut ko muza muraduha ama chance natwe kuza mu makasting ushatse kuvuga ivyo bintu ndabihuze na politique ushatse kuvuga ngo il faut pas ko bazaba bararaba ngo umupresident yarize no haba hariho nabandi batize bo twari igihugu no kuvuga ngo nkube woshigikira ko umuntu atiza twari igihugu afise impano yo gutwara bon afise impano yo gutwara mu gatiza atize urabizi ko abami bacu bakera kugira ngo batware igihugu ntisuko bize ariko ntiyari guverinoma bwari ubwami bwari ubwami no kuvuga ngo nabinyuma urumva no kuvuga ngo umwami ntiyize nabandi bose ntibize niko byari bimeze mugabo ubaye uri umwami mu bantu bize yego ntivyo passe bon mugabo c'est pas la même chose oui donc italent ni kimwe Cristiano Ronaldo niwe yavuze nti talent muri success irepresenta 20% gusa 80% n'uburyo uteza imbere iyo talent yawe which means no gutwara igihugu ushobora kuba ufise talent haregana n'abantu batwara ibihugu badafise talent bafise ivyo zindi 80% z'ibindi bintu atanatarimo kandi ugasanga baramanaginze ibintu rero kugira ngo industry ya cinema ihindure isura tubone amafilme ari professionnel n'abakinyi bari professionnel ntabwo dukeneye taraguza dukeneye n'ubumenyi ndaguha akarorero none tuzokora film turamutse dukoze filme dushaka kurungika muri Hollywood tukozikora muri rurimi English yes none hari ubundi buryo bukunda ko umuntu amenya icongereza atacize mugabo sukuvuga ngo muca afite nagira aho nyene uvugiye ngo mushatse gukora filme ija hanze y'igihugu ngira uvuge doublage nukugikora nukugikora muri rujya rurimi eske nta kuntu twebwe ahubwo mwebwe ukuntu ndiko ndishira muri yego nawe uri mwerega uri umurundi okay nta kuntu twokwiga ukuntu tugurisha ururimi rwacu oya ntibikunda kubera iki baradutanze aho ubwira urwana ingwano utazigera utsinda baradukolonije kugira ngo tudandaze ururimi rwacu hanze byose nanako dukolonize ibihugu oya mugabo urazi gituma ndakubwiye uko yego unyumvirize neza ahantu abazungu badufatiye baratwitanze urabona nkunda gwa karorero China ubona Chine ururimi rwabo ni igihugu kiri economically rising ku muvuduko munini ariko igishinwa niko kiravugwa ntikivugwa ntako abashinwa batagira mugaye igishinwa niko kiravugwa urabona inguvu abashinwa bafise ururimi rwabo rukarutse ko ruravugwa na power economic bafise n'amafilme bakoze kugeza ino saha umushayina muri Hong Kong bakora amafilme mu Congereza kuki batayashira mu gishinwa it is not easy to convince abantu takolonije ku rurimi rwawe either urabakoloniza or ufise power economical ko dufate nk'uyaba hano mu gihugu iwacu narigeze kugira deba nk'iyo hano mu gihugu iwacu nta kintu na kimwe dufise c'influence yego sivyo nta intérêt nimwe umuntu wo hanze azogira mu kwiga ururimi rw'ikirundi nta nimwe hari economic no
militaire no, politique no, nta kintu na kimwe twe influence, ahubwo twebwe ubuhinga twakora urabuzi. Ego. Nugufata tukinjira muri systeme yabo tukabahereza ivyacu muri systeme yabo. Nuvuga ngo je mvuze for example umunyamerika kugira ngo ndamubwire ko Burundi ari bwiza. No koresha iki no mubwira ngo wa munyamerika we Burundi ni bwiza mu Kirundi. No, I use Mr. Burundi is a very good country. Nkoresha culture yiwe kugira ndamuzane mu yiwanje. Sino nkoresha Kirundi ina pas intérêt. Oui. Aho nyene tukiraho nyene ivyo bintu uvuze birumvikana mugabo ca turaba muri iyi industry yacu artistique sinzi ko ari uko babivuga niyo nyene uravye nka level Tanzania igezeko urabona yuko bariko baramaze basi umuntu yumvirije indirimbo na wundi ari muri Amerika w'umuzungu akumviriza umudiha avuga ati this is Africa avuga ati iki ni Giswahili kubera ko baramaze kuvanda gose mu ndirimbo zabo sindiko mvuga mu mafilme turavye mu ndirimbo baravanda gose ururimi rwabo ku buryo uburavye kuri TikTok urabona umuzungu ariko aririmba Giswahili ntazi iyo bija mugara bitwa ari Giswahili ariko arakiririmba kubera iki kiraryoshe donc niyo way nariko ndabivugamo kuko uravye n'amafilme y'abatanzania ayo bakoze kuva kuko ubunye sinovuga turavye ukuntu bakora amafilme kera niho vyari intéressant gose kurushuka mugurona yuko naho nyene baragurishije ururimi kuko ntibigeze bakina filme gitangura gushikire ngo mucongereza bafuma bakina mu Giswahili muga bagashira amasous-titres bakagira jewe amaterme ntayonzi nimba ari doublage est-ce que si yo façon nyene mwokoresha kugira ngo mushobore kuvanda ururimi rwacu hanze ivyo bizoca bikunda mu myaka nk'amajana 2 kuko ningira ndakwereke Tanzania nayo yaradukolonije yego sivyo ra mu buyenzi twivugira ururimi ni Giswahili. What is that? Nukuvuga hari ibintu twe tuvuga hari ibintu tuvuga ku munwa gusa ariko pratiquement atari byo tubamo muri bus bavuga ururimi Giswahili pesa hapo nyuma tuma pesa ukibaza turi mu kihe gihugu hano turi muri Tanzania already nukuvuga ngo hariho way urumva burya culture ni ikintu gikomeye cyane ukigira ngo umuntu aguhindure yinjira muri culture yawe nabo batanzania baramaze kwinjira muri culture muri Kenya bavuga ururimi ni Giswahili sivyo uzoja kwisanga muri Kongo abakongomane bavuga Giswahili baravuga Giswahili iyo power rero ntayo dufise twebwe birasaba ko tubanza gukonvenka abo hafi yacu oro baradutanze burya nagenda kugiza ukuri ifo kwemera ko umuntu yagutanze ikintu kuko wihase cyane upfa utagikoze yego nico gituma rero twebwe uburyo bwiza nubumenyi system nubumenyi talent nubumenyi hanyuma tugakora izo nkubu nka Bruce Melody aheruka muri Texas ku ndirimbo imwe gusa yitwa When She's Around ubwambe yari yitwa Funga Macho arabireka ibyafunga macha yishira mu Congereza aca influencer abanyamerika baramenya u Rwanda yego biciye muri cyo Congereza biciye mu rurimi basanzwe bazi natwe rero the good way now kwera ko turi deja en retard il fallait ko twe duhiga ubumenyi kuko urumva turi en retard nyene ni nka ropeshaje yego we have kuhiga ubumenyi kugira ngo tubwinjize muri art dushobore kumuvinga natwe tuje kuri indi standard kuko abandi baradutanze kuri utwo tuntu twose tudemarche dushaka gukora abandi baradukoze kandi byo bari ibintu bidafise donc bizomara igihe kinini pe yes okay on compte sur vous kugira ngo mushobore kudutwara hejuru cyane muri biya bihugu byo hanze n'abashobore kutumenya birashoboka turavyizeye ego murakoze cyane Libert merci beaucoup tugize ikiganiro kiryoshe jewe ugiye ndiko ndakorana ikiganiro n'umuntu sindabifata nk'ikiganiro nyene ngo ndabishiremwo ubwege bwinshi kubera ko ndakwigira ko ibintu byinshi tuko turaganira nk'ubu numvume ngo hari ibintu byinshi bimenye kandi ndibaza ko n'ababone bacu bashoboye kwiga ibintu byinshi babikuye kuri wewe donc merci beaucoup kora watwitabiriye ubutumwa bwacu ukaba utwigishije n'ibindi bintu byinshi bitandukanye
merci beaucoup. murakoze cyane. Yego nkashaka gushimira aba abone bacu mwakoze cyane ko namwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushika gihere twizeye ko cabaryoheye muraza kubitubwira mu commentaire hama mugire n'amajeme mugire amashare hama mpe n'ikaze aba abone bashasha murahawe ikaze cyane bisous. Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees.